uno munsi tugiye kurabira hamwe ikigwa cyo kuwa kabiri muri rwa rukurikirane rw'indongozi turiko turiga mu iki gice cya kane cy'umwaka w'ibihumbi 2019. Mu minsi ishize turiko twiga indongozi ivuga kuri Ezra na Nehemiya, aho tugeze ku kigwa cya kabiri kivuga ngo gukubitiza amaso ku vyabaye no ku bami. No kuvuga ngo nkuko twabibonye mu vyigwa biheze, twarabonye uyu Ezra na Nehemiya, no kuvuga ngo bari abarongozi badasanzwe mu gihe Isirayeli yari mu kinyagano hehe i Babuloni. Twarabonye yuko Abisirayeli babaye mu kinyago i Babuloni mu kiringo c'imyaka 70 nkuko ijambo ry'Imana ryari ryarabivugiye mu musavyi wa Yeremiya. Kandi Imana iciye muri Yesaya no muri Yeremiya yari yaravuze yuko umwami Kuro ariwe yobaye igikoresha Imana yociyemo kugira ngo Abisirayeli bagire gute bave mu bunyagano i Babuloni. No kuvuga ngo rero umwami Kuro amaze kuja ku ngoma yaratangaje koko iri tangazo ryuko Abisirayeli bagomba kugira gute bagomba gusubira iwabo i Yerusalemu kubaka. Ariko dusomye Ezra kane ku murongo wa mbere gushika indwi, abansi barondera inama zo kubabuza kubaka. Maze abansi b'Abayuda n'Ababenyamini bumvise yuko abavuye mu kinyago bubakira Uhoraho Imana y'Abisirayeli urusengero, baca begera Zerubabeli n'abakuru b'amazu y'abasekuruza barababwira ati dufatanye namwe kubaka kuko dusenga Imana yanyu nkuko namwe muyisenga, kandi twamye tuyishikanira ibimazi uhereye ku ngoma ya Esarihadoni umwami w'Ashuri yatuduganye akatuzana ino. Ariko Zerubabeli na Yosuwa n'abandi bakuru b'amazu y'abasekuruza b'Abisirayeli barabishura bati ntaho duhuriye namwe, byo tuma dufatanya kubaka ingoro y'Imana yacu, ariko ni twebwe twenyene tuzokubakira Uhoraho Imana y'Abisirayeli iyo ngoro nkuko Kuro umwami w'Ubuperesi yabitugeze. Maze abantu bo muri ico gihugu badendebura amaboko y'Abayuda bama bababurabuza mu kubaka, baha impera abo kwigenera inama zo kubabuza gushitsa ibyo bagabiye. Bikomeza bityo igihe cyose Kuro umwami w'Ubuperesi yamaze ku ngoma, barinda bashitsa no ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi nyene. Mbere ku ngoma ya Ahasuwerusi ariho agishika ku ngoma nyene, bandika ivyo kurega ababa i Buyuda na Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. No kuvuga ngo nkuko twabibonye mu vyigwa bishize, twarabonye ngo iri tangazo ryuko Abayuda bagomba kuja Yerusalemu kubaka ingoro y'Imana byatangajwe hagati y'amajana 539 n'amajana 537. Ariko si wo mwaka ryashotse rigira gute rishigwa mu ngiro. Tona yuko iri tegeko ryagiye gushigwa mu ngiro neza na neza mu mwaka w'amajana 450 na 57. No kuvuga ngo nibwo i Yerusalemu batangura kubaka ya ngoro Nebukadinezari yaragize gute yari yarasambuye. Rero muri iki kigo atubira yuko hagiye haboneka abansi babuza Abisirayeli kugira gute kubaka ingoro y'Imana nkuko tuzoyibona mu vyigwa bizogira gute bizokurikira. Rero mwa kino kigo baratubwira yuko uri kusoma igitabo ca Ezra biragoye kubona ingene urukurikirane ntabwo bagiye babitoneka kurukurikirane uko abami bagiye bagira. Nk'akarorero ibivugwa mu gice ca kane cyo muri Ezra vyaje kubaha inyuma y'ibivugwa mu gice cya 5 na kangahe na 6. Rero tubwira ngo kugira ngo dushobore gutahura ibivugwa n'iki gitabo nuko twibana cyane kuri kahise. Mwumve ngo n'ubwitangazo ryatangwaje iki gihe sibwo ryashiriwe hehe mu ngiro, ryagiye gushirwa mu ngiro nyezira mu mwaka w'amajana 457 nibwo ingoro Yerusalemu yatangura kugira gute yatangura kubaka. Mwumve ngo Abayuda bagiye bagira ibyago basubiye bavuye mu kinyago bagira gute baja kubaka ingoro y'iki ingoro y'Imana. Na hari batubwira ngo gukubitiza amaso ku vyabaye no kubami. Sinzi ko hari ufise inyunganizi canke ikibazo kw'iki cigwa. Ifise inyunganizi ugiye kuraba Imana yari yavuze yuko bazovayo ku myaka 70 nkuko twavyize, kandi twabibonye no mu bindi bihe vyigwa. Ariko kubera izo ngorane bagiye baragira, Dariyo yarabahaye uburenganzira ati nimugende mwubake mu mwaka w'amajana 538. Hano usonye muri Ezra rimwe herekana yuko hagiye bake, abandi benshi ntibagiye. Hanyuma usomye kandi muri Ezra 6 batubwira ngo Dariyo akomeza icyagezwe cya Kuro. Usomye muri kino gice inyuma y'imyaka myinshi Dariyo yaraje nawe acakomeza cyagezwe avuga ati nimugende iwanyu mwubake ingoro y'Imana yanyu. Ariko na hano berekana yuko hagiye bake, abandi bigumira i Babuloni. Abo bake bagiye baragenda ntibashoboye kubaka urusengero nkuko byasabwa. Mugabo rero kuri Artazerusi
muri wa mwaka wa 457 niho bagiye ari benshi mbere nibaza bose bagenda bikwije babona gutanguza umugambi kubera uko guteba no kuburabuzwa muze muharure ya myaka yarigwije iva kuri 70 ishika kwijana na 46 nyimba atari n'umunani no kuvuga uhere muri wa mwaka wa 605 gushika mu 457 yarigwije ihakwa kwigwiza na kabiri kubera ingorane zibiri ukuburabuzwa mugo kandi binatewe nuko nabisirero ubwabo bari baramaze kuryoherwa niba buronke bararonka amatangazo avuye ku bamatini mugende mugo bakikomeza kwibera hariya kuko batazirikanye ubuhanuzi Imana yari yarabahaye rero kudindira mu vyisi no guteba mu vyisi mu by'ubuzima cyane biratuma tutabona neza igikorwa cy'Imana nyine twogikora bikadutevya mu isi iyo nyunganizi yanje murakoze muheza gigwe uraho nyene je harimo no kutizera harimo no kutizera kuko mu gihe Imana yabahaye isezerano Imana ikaba yarabiyeretse ibitangabo byinshi ikabereka ko ivyo yavuze bigomba kuja mu ngiro ariko kuguma baryoherwa babona ibyiza by'Ibabuloni ni nkuko n'umunsi natwe Imana yabahaye isezerano mugo ntago turibona tuguma tubona isi tukabona ubutunzi tukabona ibintu biri mu isi ibyubahiro n'ibindi bikatubuza kugira ibyizigiro muri Yesu ahubwo nandi cyo mbona cyo no kongerako sino kutizera no gufata minenegwe ikibazo nyamukuru kiba kiri imbere y'umuntu burya gufata minenegwe bishobora kukujana aho toroye ego kandi umaze kujayo kuvayo ni ngorane cyane Ego murakoze no kuvuga ngo inyunganizi zose mutanze ni nziza cyane mwumve ngo ugutinda cyane mu vyisi niko kwama kutubuza niko kwama kubuza umurimo w'Imana kugira gute kuvuga ngo kudahanga amaso cyane umurimo w'Imana tukawuha agaciro tukawuha ibintu by'agaciro gato kubera ko tukiryohewe n'iki n'ivyisi nkuko mene data amaze kukivuga wumve ngo burya hariho abisirayeli batigeze bavana hehe bigumiye Ibabuloni ni kuvuga ngo babonye bagize gute baguwe neza bisobanurwa ngo niko n'ubu mwiki gihe benshi bibereye mu vy'umurimo w'Imana benshi bibereye mu vy'isi umurimo w'Imana ntibagize gute ariko twumve ngo mugabo hari habagize gute hari habariko barawitwarika nubwo atari benshi cyane ariko rero twumve ngo twakagombye kubamwe bagize gute mwabo bitwararitse mwabo bagoma kwitwararika umurimo w'iki w'Imana ikigwa rero kirangire ngaha cuno munsi reka turangize n'isengesho turagushimiye data wa twese uri mu ijuru turagushimiye babanye nacu mwibi vyigwa turakwingize ngo ibi vyigwa twize bicengeze mu bwenge no mu mitima yacu kugira ngo bitwigishe kugukorera icari cyo mu izina ry'Uwaducunguye Yesu Kristo amen